Kanda baramutse n'abahani ikaze mwese abanywanyi bacu muri kumurabana natwe mu makuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza. Sangwa ikaze nanone mu makuru agezweho ariko haravurwa mu gihugu c'u Burundi. Amakuru tuba twatohorijwe n'umurwi w'abamenyesha makuru bakorera irya dino. Ayo makuru baratohoza bakaturungikira naje nkatunganya nkayagushikiriza Magido Nido. Nkuko mubimenyereye damakuru hagaruka ku bisata bitandukanye hayavurwa muri politike umutekano gateka kazina muntu ndetse n'andi yose baba mwaranyegejwe ayanditswe mu bimenyesha makuru ndetse n'ayavurwa ku mbuga ngurukana bumenyi turabashikiriza ingingo imwe ukwayo. Namakuru ngira dutangurire ku ngingo nkuru ari buze gushamikirako. Muri ano makuru turaza kugaruka ku nkuru mbi, inkuru yabaye muri Bururi muri Rutovu, hari umukenyezi yishwe arashwe. Ni bande bamwishe? Uyo mukenyezi akaba yari no mwigisha. Turaza kumenya ivy'iryo bara ndetse n'abantu bo babagandaguye uyo mwigisha. Turagaruka ku makuru nanone hatari meza aho muri nko mu ntara ya Bururi nanone hari umunyeshuri yiga muri kaminuza. Muri kaminuza uyo nawe akaba yavyaye umwana acaramuta mu kazu kasugumwe. Turaza kumenya ivyo umunyeshuri yiga muri kaminuza ndetse n'imvo zatumye ata uyo mwana mu kazu kasugumwe. Mu ntara ya Ngozi hoho muri Tangara hakaba hari umuhungu yishege na wiwe. Yamuhoye iki? Yamwishe gute? Ivyo navyo turaza kubimenya muri ano makuru. Nayo mu Kirundo na koraniro ryo ku kibuga ryemewe kandi nta n'abantu bakorana kuw'Imana kubera imvo turibuze kumenya muri ano makuru. Ivyo byose twabibateguriye muraza kubikurikira Nido Nido. Sangwe ikaze rero, izo ni impfunyapfunyo z'amakuru turibuze gushamikira ko tubashikiriza no makuru nyene. Bipfuza kurajwa mu bambere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi tuba turiko turagushikiriza. Vyonda kuri sabone bashira ko inkuru igaca igushikira mu bambere. Sangwe ikaze rero muri ano makuru. Banywanyi bacu, reka ano makuru tuyatangurire ku nkuru mbi. Ni inkuru ibabaje cane. Hari umukenyezi yishwe arashwe muri Rutovu ni mu ntara ya Bururi. Amakuru ava ngaho akaba amenyesha yuko uyo yishwe ari uwitwa Pelagie Rugoke, uyo yahora ari n'umwigisha. Amakuru ava ngaho avuga yuko yarashwe n'abantu bataramenyekana, bakaba bamusanze aho arangurira imirimo hari muri kioske iri mu Giswahili ca Rutovu nkuko amakuru ava muri iyo ntara avyemeza. Ni mu ntara ya Bururi nyene. Ivyo bikaba bibaye muri rino joro ryo kuwa gatanu nkurishira wa gatandatu. Amakuru avaho muri Rutovu akaba avuga ko abamwishe bataramenyekana. Imvo rero nzicatumye araswa ndetse nico bacinyegeje nyuma y'urupfu rwiwe mukazobimenya mu makuru yacu ataha. Turahojeje umuryango wabuze ndetse n'abakoze ubwo bisha barondegwe bakubitwe intahe mu gahanga. Rero nabikubwiye ko tuza kugaruka nanone kuri wa munyeshure. Uyo munyeshure muri kaminuza yavyaye umwana acaramuta mu kazu kasugumwe. Hari umwigeme yiga kuri kaminuza yitiriwe ibiyaga binini ikigo c'i Bururi. Uyo yavyaye umwana acamuta mu kazu kasugumwe, abanje kumuniga amutekera mu kamwanya aca arajugunya. Amakuru avaho i Bururi akaba avuga ko iyo nkuru mbi yamenyekanye ku muhingamo wo kuruno wa gatanu. Abajejwe intwaro n'igipolisi bakaba bashitse muri ico kibanza maze baca barahamba ico kibondo. Bivurwa ko cariko kirononekara. Uwo mwigeme akaba yagirizwa gukora ivyo akaba yamaze guhagarikwa n'inyamiramabi. Apfungiwe mu gasho ka komisariya y'igipolisi ca komine Bururi intara ya Bururi nyene iryo bara ryabereye. Kuva ku muhingamo wo kuri uno wa gatanu nyene kugira ngo uyo mwigeme kurikiranwe ku vyo yagirizwa ace yanakorerwa dosiye maze ashigwe imbere y'ubutungane. Bamwe mu bavyeyi baho mu gisagara ca Bururi bakaba basaba ko uwo mwigeme yohanwa vy'akarorero kugira atazagira n'abandi babisubira. Mu ntara ya Ngozi muri Tangara umuhungu nawe yishe nyina wiwe. Yamuhoye iki?
nibara ku mutemere hari umuhungu yishe nyina wiwe amutemaguje imipanga ku rudo wa gatatu Kigarama. Amakuru rero ava muri Ngozi akaba avuga ko byabereye ku mutumba wa Musenge ho muri komine Tangara ho mu ntara ya Ngozi. Amakuru ava Itangara akaba avuga ko uwo musore w'imyaka 20 yazijije nyina ko ngatamuhaye ibitabo by'ijambo ry'Imana aje kwigisha mu vyumba vy'amashengesho. Inyuma yo gukora iryo bara uwo musore w'imyaka 20 ngo yoba yagerageje guhunga ariko abanyagihugu baramufata, ubu akaba apfungiwe mu gasho k'Inyamiramabi kugira ngo akoregwe dosiye nk'uko amakuru ava mu gipolisi abivuga. Nari nabikubwiye ku ngingo ikomeye cyane irabana no kuba atamakoraniro azosubira kwemererwa kuba ndetse n'abafise amakoraniro ku Imana navyo vyahagaritswe. Ivyo vyabereye muri Ntega mu ntara ya Kirundo. Nta koraniro ryo ku kibuga ryemewe kandi n'abantu bakorana ku Imana kubera ikiza ca corona virusi. Abemerewe gukora ku Imana ngo nabaja gusenga kuko Imana yahawe ikibanza ca mbere mwibwirizwa shingiro ry'u Burundi nkuko bimenyeshwa na musitanteri wa komine Ntega. Yavyandikiye uburongoyeho umugambwe CNL muri iyo komine amwibutsa ko kubera ikiza ca COVID-19 cugarije isi yose ndetse no muri iyo komine harimwo uwo mugambwe ngo utemerewe gukorera ahandi ibirori vyo guhimbaza isabukuru y'imyaka 2 uwo mugambwe umaze uriko urakora wemewe n'amategeko utegerezwa guhimbarizwa mu ngoro y'uyo mugambwe. Petro Karaveri Mbazabugabo akabategeka kandi ko uwo munsi mukuru utoba ku Imana ahubwo woba ubundi munsi kugira ngo nibibuze abaja gusenga nkuko amakuru ava muri iyo ntara abivuga. Halo? Oui, allô? Aramutse. Mahoro, Gasha ninde yagwaye? Ni Elvis? Ego, iyi ngwara yahora imufata. Bon, sinzi, ameze gute? Yavuye mu kibanza mu ntebe agiye gukosora kuri tablo. Yego. Atafatwa n'ikizunguzungu. Biceke mutahasi, umucekera hasi, atangura kuva amaraso menshi cyane mukabona mu mazuru. Oh. Urumva yagize icyo mu gifaransa bita hemorrhage interne. Rero tumusimbanye kwa muganga bamukoreye ibipimo basanze yatakaje amaraso menshi cyane. Bashoboye kuronka rero sac y'amaraso? Ego, baci bamwandikira ishashi 3 zo kumwongerereza ariko delegation amahera bayarisha amaraso ariko arayamutera. Barisha ngahe? Ni ishashi 3. Angahe? Bamwandikiye kumutera ishashi 3. Ishashi imwe ntuzi ko ari 15,500. Okay. Nasha. Rero ubu ikibazo gihari bamwandikiye umuti bita Dipirone ujejwe guhagarika hemorrhage yagize. Yego. Ugugwa 48,900 tubugura kuri farumasi ndani mu bitaro nta uwo muti ngo ntawuriyo imiti yaheze. Okay. None yashaka ndabigenze gute? Dufashe rero nkuko dusangiye kurera tubaha akanomero ka muganga mukoresheje mwaye duri mikashi kugira bamutere uyu muti kuko badahaye iminota 3 kumutera ngo iminota 3 iheze umwana umutima ushobora guhagarara akagira ikibazo. Bash. Mugari rero ndakubwire vraiment bamurondera ngari bamurondera amarohero vraiment none ndakubazaga nawe. None nkantu ntari kuvuga uti urafise akeneye amafaranga y'amayinite nkayakurungikira. Inde. Wewe ariko none uvuga ko James umwana katawe nufise riga. Ewe ukeneye amayinite. Daba none ndongikire na Demi rega mutama umuhungu ntatwenguye undi urabizi. Je nikoreye system. None wowe urinda kubesha. None rero umwene gihugu musavye acha gutuka ntago. Reka ndagututse burya ko niko ndaguhanura. Oya ntuntutse ahubwo bambira mpaye impanura abandi bo bace bampe bitutse. Upfa umugenda ukamubwira uti ukandika ati je ndahana mbere nabi ndakeneye akanoti k'amayinite. Ariko rero muta nkuko Imana ibikuvugiyemo raba umpe na 2 basi no kuruza ukozere gishimwe n'Imana.
reka tuzobiraho. uzobiraba ryari rega sinzokwishyuza kuko None nk'ubu ko ndi kumwe na Samuel directeur wa Mpimba, none nk'ubu mva gute bro? ubu nahogeze mu Mpimba. Oya ndi kumwe nawe. Ntuzi ibyo nkora mu bisanzwe mugabo ndi kumwe nawe. Mugo mpaye ibyo 2,000 nizere ko atangorana. Bizoba ntacu. Sawa. Urirekera rero urirekera kuyamba.